Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbc-gahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunze BBC gahuza miryango, turi ku gatatu igenekerezo rya 13 z'ukwa gatanu 2026. Mu ncamake makuru tugiye kwashikiriza abakongomani bakoresha ibarabara rya Bujumbura Uvira Bukavu bavuga ko bagiye kubaho mu ngorane kuva hafashwe ingo gusubira kugara igice ca Uvira Bukavu kuva kwa mbere w'inondwi. Mugabo ubu ibarabara nirengana ubu tufite ngorane nyinshi kweli. Kwa kweli mu byukuri iyo ngingo igiye kutubangamira, ariko uwo muhanda watumaga natwe tubona gasukari. Emmanuel Macron wa France avuga ko gufata ibihano u Rwanda atari iyo nzira y'amahoro, akavuga ko igikwiye ari ibiganiro birimo ukubana hagati ya President Tshisekedi wa Congo na Paul Kagame w'u Rwanda. Mu yandi makuru, mu mikino umunyarwandakazi yegukanye umudari wa zahabu mu mikino ngororamubiri ya Afurika. Ayo namwe muri menshi nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Latifa Mutesi. Idoni mukanyuma amakuru avugwa hirya no hino ku isi dushikizwa na Anne-Marie Niwemiza. Perezida Donald Trump yageze i Beijing mu Bushinwa mu ruzinduko rufatwa nk'urwa mbere rw'umukuru w'igihugu cya Amerika mu Bushinwa mu myaka hafi 10 ishize, aho agiye kugirana ibiganiro bikomeye na Perezida Xi Jinping. Mu biganiro by'ingenzi biteganyijwe gutangira ku munsi w'ejo kuwa kane, aho Trump azicana na Perezida w'Ubushinwa. Biteganyijwe kandi ko bazaganira ku bibazo bikomeye birimo umubano w'ubucuruzi utari mwiza hagati y'ibihugu byombi, intambara iri muri Irani ndetse n'intwaro Amerika igurisha Taiwan. Trump yajyanye n'itsinda rinini ry'abacuruzi bakomeye bivugwa ko bashaka kugirana amasezerano y'ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi. Umuvugizi w'ingabo za Iran yongeye gushimangira umugambi wa Tehran wo gukomeza kugenzura ndetse no kungukira mu muhora wa Hormuz. Uyu muvugizi yavuze ko ibyo bizazana amafaranga menshi kandi bikongera Iran imbaraga mu rwego mpuzamahanga. Gufunga uwo muhora ni imwe mu mbogamizi zikomeye mu biganiro bigamije kugeza ku masezerano yo guhagarika intambara ya Iran yagabweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Kuba ibiganiro bitaragera ku musozo ufatika birimo gushyira igitutu ku gahenge kariho ubu hagati y'impande zihanganye. Ayo makuru mwumvana ya BBC. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Sudani bwahakanye itangazo ryahuriweho n'umuryango w'abibumbye hamwe n'ubumwe bwa Afurika risaba ko hakorwa iperereza ryimbitse ku byaha bya jenoside n'ihohoterwa rikomeye ry'uburenganzira bwa muntu bivuga ko byabaye muri icyo gihugu. Ni inkuru tugezwaho na Juventine Muragije Marie. Uretse gusaba ko hajyaho iperereza, ritangazo rinasaba ko haba guhagarika imirwano no kohereza ibikorwa by'ubutabazi kugera muri Sudani nta mbogamizi. Khartoum yahakanye ibivugwa muri raporo, ivuga ko bishingiye gusa ku gusura inkambi z'impunzi no mu biganiro byakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga, bityo ko atari iperereza ryakoreweho ibintu bibera. Bananze kandi ubutumwa bwa Afurika kubera bukoranye n'imiryango mpuzamahanga Sudani itemera. Sudani yanze gukorana n'itsinda rya Loni kuva ryashyirwaho hashize imyaka 3. Iryo perereza riteganywa rizareba ihohoterwa bivuga ko ryakozwe n'ingabo za Sudani ndetse n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Force muri iyi ntambara imaze imyaka 4. Ejo hazaza ha politike ya Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza hongeye kujya mu rujijo nyuma y'uko hagaragaye ko ashobora guhangarwa ku buyobozi bw'ishyaka riri ku butegetsi. Amakuru aturuka hafi ya Minisitiri w'Ubuzima w'icyo gihugu avuga ko icyo gikorwa gishobora kuba vuba nyuma y'uko aba bayobozi bombi bahuye mu nama y'igihe gito kuri uyu wa gatatu. Mu minsi ishize icyizere abaturage bafitiye uyu Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza cyaragabanutse cyane nyuma y'uko ishyaka rya Labour ritsinzwe bikomeye mu matora y'inzego zibanze, ibyatumye abadepite benshi basaba ko yakwegura. Gusa uyu minisitiri avuga ko atazigera yegura. Ku rundi ruhande abamushyigikiye bavuga ko nta cyifuzo gihari cyo gutangiza irushanwa ryo gushaka undi muyobozi. Bernard. Urakoze Anne-Marie.
Abakongomani bakoresha barabara rya Bujumbura Uvira Bukavu barababaje nuko hafashwe ingingo yo gusubira kugara igice ca Uvira Bukavu kuva kwa mbere w'inondwi. Abari batunzwe n'iryo barabara kubera imirimo itandukanye n'urudandazwa bavuga ko bagiye kubaho mu ngorane kuko iyo mirimo yahagaze. Mu mpera y'indwi heze niho icegera ca Buramatari n'intara Kivu y'Epfo yasohoye itegeko ryo kugara ibarabara rya Uvira Bukavu avuga ko ari kumvo z'umutekano. Ni inkuru twateguriwe na Patrick Waso. Ku gituro c'imodoka zija muri Kongo ku isoko kwa Siyoni uruja n'uruza ni gwinshi. Hari abariko barafata imodoka zibashikana mu gisagara ca Uvira. Ariko abaji Bukavu bobo barifumbereje, ntibazi uko bari bubigenze. Ababunguruza abantu n'ibintu baciye Bujumbura Uvira Bukavu ngo ibintu bigiye kunyuka. Kwa kweli mu by'ukuri iyo ngingo igiye kutubangamira nubwo twari dusanzwe duhura n'izindi nzitizi mu muhanda, ariko uwo muhanda watumaga natwe tubona agasukari. Nimba kugara ibarabara bizofasha mu kugarukana amahoro mu biganiro barimwo, nta kibazo. Baduha amahoro bashireho n'igisirikare gicungera aho hantu hama induru zihere. Uyu mudandaza wewe ngo ingorane zigiye kumubana umurengera. Turi mu Burundi mugabo ibikorwa vyacu vyose ma business yose ava hino i Bujumbura ashika ari wacu Bukavu. Mugabo ubu ibarabara nirengana. Ubu tufite ingorane nyinshi kweli. Mu gihe icegera ca Buramatari w'intara Kivu y'Amajepfo yasavye kandi abandi bategetsi nkawe barangurira imirimo yabo ibuvira ariko bagataha ibujumbura, yabahaye imisi 10 yo gusubira ibuvira kurarayo. Iyo ngingo sindayishigikiye kubera umuntu yabivuze abayino ibujumbura atangure yenyene agume ari ya ubuvira nazi hino kandi abe akarorero kubanze. Mu gusigura iyo ngingo icegera c'umukuru w'intara ya Kivu y'Amajepfo Jean-Jacques Elakano yavuze ko iryo barabara ryakoreshwa n'abansi babo baza gusoma urusaku mu bice bigenzurwa na leta. Urakoze Patrick Waso. Mushikiranganje w'ikiga ca leta avuga ko igabanuka ry'amafaranga yagenewe igisata c'uburimyi mu myaka 3 iri imbere itazogabanya umwimbu kuko ibikorwa by'umubiri by'uburimyi bitazohagarara. Izi ni impungenge zari jashikirizwe n'abashinga amateka bavuga ko igihugu gishobora kuzohona n'ingorane y'igabanuka ry'umwimbu bitewe nuko amafaranga yagenewe uburimyi agabanutse. Ariko rero igihe yashikiriza abashinga amateka integuro y'amafaranga yo mu myaka 3 iri imbere, umushikiranganje Yusuf Murangwa yavuze ko hari imigambi minini nk'ibikorwa byo kuvomera imirima yamaze gushirwamo amafaranga menshi ku buryo mu myaka iri imbere hazokoreshwa amafaranga make. N'inkuru yateguwe na Jean-Claude Mwambutsa. Ubwo hamurikwaga umushinga w'ingengo y'imari izakoreshwa uyu mwaka, abadepite bagaragaje impungenge kwigabanuka ry'ingengo yagenewe ubuhinzi kandi bufatiye runini ubuzima bw'igihugu. Ibi kandi ngo ni nako biteganijwe gukomeza mu myaka 3 iri imbere. Uyu ni umudepite wabazaga impamvu zirigabanuka. Mu myaka 3 iciriritse amafaranga yo mu buhinzi agenda agabanuka ku buryo bizaba kuri miliyoni 352 mwaka ukurikiyeho bikaba 243 undi mwaka ukurikiyeho bikaba 255. Nkashaka kubaza rero impamvu ubuhinzi buzagira bije ntoya kandi ubuhinzi tuzi akamaro kugira mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu. Ahumuriza abadepite, Minisitiri w'Imari Yusuf Murangwa yavuze ko guverinoma idashobora kwirengagiza akamaro k'ubuhinzi mu bukungu bw'igihugu. Kuri we irigabanuka risobanurwa n'imiterere y'ishoramari rishyirwa mu buhinzi. Harimo imishinga minini cyane yo kuhira ibifite phase n'amafaranga aba menshi mu gutangira no mu gihe cya mbere, hanyuma mu gihe cyo kunoza amafaranga akagenda agabanuka. Naho amafaranga agenda agabanuka ariko ibikorwa ntabwo birimo kugabanuka, ariko bikaba binasobanura ko hari iyindi mishinga tutararangiza gutegura kugira ngo tuyishyire muri program. Uko dusoza umwaka tujya mu wundi, imishinga tuba twarangije gutegura cyane cyane muri iki gihe ngibi imishinga y'ubuhinzi tuzagenda tuyongera ko ubuhinzi bwo ni sekiteri y'ingenzi cyane tudateganya kugabanya. Minisitiri Murangwa avuga ko inzego za leta zikangurirwa gutanga imbuto nziza kandi ku gihe, abahinzi bakagezwaho ifumbire ihagije ndetse hakanatezwa imbere ibihingwa byagaragaje ko bitanga umusaruro uhagije nk'ibinyampeke n'ibinyamisogwe.
Minisitiri Murangwa avuga kandi ko leta yiteguye gushora imari ihagije mu bushakashatsi bugamije gutuburira imbuto nziza imbere mu gihugu kugira ngo hagabanywe akayabo kagenda mu gutumiza imbuto mu mahanga. Muri rusange ingengo y'imari izaba ikabakaba miliyari 800 zirimo miliyari zisaga 400 azava mu misoro y'imbere mu gihugu ndetse n'akabakaba miliyari 200 azava mu nguzanyo ziturutse mu mahanga. Mu gihe abadepite bikanga ko hari igihe igihugu cyageraho kibura ubushobozi bwo kwishyura umwenda umaze kugera kuri 73% by'umusaruro w'igihugu, Minisitiri w'Imari avuga ko izi mpungenge zidakwiye kubaho. U Rwanda rusaba inyungu zishyurwa igihe kirekire ku nyungu ntoya kandi ngo ayo rusabwa kwishyura ku mwaka ntarenga 9% by'umusaruro w'igihugu. Mwavyumvise makuru mu kanya ko President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika umunsi yatanga urugendo rw'iminsi 3 mu Bushinwa. Mu gihugu rugendo rubaye hari ibibazo bikomeye nk'intambara ya Iran n'ingaruka zayo kwisi, uwari wese aribaza ico abategetsi b'ibihugu bibiri vya mbere kuruta rutura kwisi bagiye kuvugana. Hano muri studio turi kubona mugenzi wacu Prime Ndikumagenge. Prime, intambara ya Iran ngira iri mu vya mbere Trump na mugenzi we Xi Jinping azovugana cyane. Bernard, ubona yuko iyo ntambara ariyo yatumye urwo rugendo rwigizwa inyuma igihe c'amezi hafi 2 kuko rwari rwitezwe mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Trump acafatirwa n'iyo ntambara yatanguje kuri Iran mu mpera z'ukwezi kwa 2. Kandi Iran nyene ivuze kinini ku Bushinwa. Ego, Ubushinwa nico gihugu ca mbere cahora kigura ibitoro vya Iran kandi kikabigura ku giciro ciza kubera ibihano vya Amerika kuri Iran. Uretse rero ko Iran yugaye umuhora wa Hormuz wacamwo 20% vy'ibitoro bishoka ku isi, Amerika nayo yazibiye ibivuko vya Iran kugira ntihagire ibitoro isubira kugushora. Ubushinwa gushika ubu rero bwari hagaze ko kubera ibitoro bwari rusanganywe mu bubiko, ariko uko ibiciro bigenda biraduga niko bigira ingaruka ku mahinguriro y'Ubushinwa. Ubwo rero Trump ngira ngo azoyaga neza na Xi Jinping kuri Iran. Yego, imbere yuko afata urugendo rwo mu Bushinwa, Trump niko yabwiye abamenyesha makuru, ariko yongeye ko ati sinibaza yuko dukeneye imfashanyo yariyo yose. Kundu heze naho yari yavuze ko abashinwa batigeze bamuhangara kuri ico kibazo kandi ngo President Xi ntavyo azokora ku neza yiwe. Ariko kandi Trump arifuza ko Ubushinwa bwotera igitsure Iran. Yego, kuko arazi yuko ivyo bihugu bifise imigenderanire ikomeye kuva kera kandi ntankeka yuko n'Ubushinwa bwifuza yuko iyo ntambara yohera. Burashigikiye ubuhuza bwa Pakistan mu kurangiza iyo ntambara, ariko ntibushaka kwivanga cyane muri yo. Ubu rero no kurabira hafi niba hari ziri ntambwe Ubushinwa buzofata muri ivyo biganiro na President Trump. Ego, hamande y'ivyo rudanazwa nago ni kindi kibazo ngira gikomeye hagati y'ivyo bihugu bibiri vya mbere bituza kwisi. Ego, bibonekera ku batwara amakompanya akomeye cyane yo muri Amerika bagiye baherekeje Trump muri urwo rugendo. Hari nka Elon Musk wa Tesla, abakuru wa Apple, Nvidia na Boeing. Ariko na cyane hari kibazo c'uko urugero rw'ibicuruzwa hagati y'ivyo bihugu bibiri rwagabanutse kubera amakori igihugu kimwe cagiye kirashira kubiva mu kindi. Trump rero na cyane araje ishinga nuko Amerika arigura byinshi mu Bushinwa gusumvya ivyo Ubushinwa bugurira muri Amerika, kuko Amerika yo irenza ko miliyaridi 200 z'amadolari. Ego, Prime, hariho n'ikindi kibazo cizinga rya Taiwan, ubwo navyo ngira ngo ntizohara mu biganiro hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Nirishobora guhara kuko Ubushinwa bufata ko Taiwan ari intara yabwo mu gihe Taiwan yo ishaka kwigenga. Ubushinwa rero bwitezwe kugerageza kwemererwa na Amerika kureka gushigikira Taiwan na cyane mu kureka kuyigurisha ko ibigwanisho, ariko ibiro vy'umukuru wa Amerika byaramaze kuvuga yuko politike ya Amerika kuri Taiwan itagiye guhinduka. Prime, urakoze cyane kuri no mwihwezo udukore kuri no rugendo rwa Donald Trump mu Bushinwa. Sentare isumbya ububasha izindi zose muri Afrika y'Epfo yafashe ingingo ko abanyamahanga badashobora kongera gusaba ubuhungiro igihe cyose baba barigeze kubwima. Ni icemezo leta yashimye nk'intambwe yo kubuza ikoreshwa nabi y'uno mugambi, ariko canateje impari ku burenganzira bw'impunzi. Jean Claude Mwambutsa arakomeza n'inkuru. Mu mwanzuro warwo urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga ari narwo rurusha ububasha izindi nkiko rwavuze ko abanyamahanga badashobora kwemererwa kongera gusaba ubuhungiro mu gihe bigeze gusaba ntibemererwe. Uru rukiko ruvuga ko kongera kwemerera aba bantu byatuma habaho ubusabe butagira iherezo kandi nta tegeko rihamye rihari ribiteganya. Uru rukiko ruvuga ko mu gihe aba banyamahanga bakwemererwa byabuza ko habaho ukwirukana abantu mu gihugu kandi bikanatera akajagari mu butegetsi. Leon Sheba, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu,
yavuze ko iki cyemezo ari insinzi ikomeye ku ikoreshwa nabi ry'uburyo bwo gutanga ubuhungiro mu gihugu. Ni icyemezo gishyize iherezo ku rubanza rwari rwatangijwe n'abarundi babiri bongeye gusaba ubuhungiro mu mwaka wa 2018 nyuma y'uko ubusabe bwabo bwa mbere bwari bwateshejwe agaciro mu mwaka wa 2014. Aba barundi basabaga urukiko gutegeka ko ubusabe bwabo bushya bwemerwa, bavuga ko igihugu cyabo cyakomeje kurangwamo ibikorwa by'urugomo rushingiye kuri politiki kuva habayeho amatora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka wa 2015. Aba barundi bari batsinze urubanza mu rukiko rw'ikirenga, ariko muri iki cyemezo cyafashwe ku bwiganze bw'abacamanza urukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga rwaburijemo uyu mwanzuro, dore ko ari narwo rukiko rusumbye izindi ububasha. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko umwaka ushize Afurika y'Epfo yabaruraga impunzi zisaga 160,000 zikomoka nini mu bihugu by'u Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Somalia, Sudani y'Epfo na Zimbabwe. Afurika y'Epfo ibarura bimukira bakaba miliyoni 2.5, ariko ngo uyu mubare ukaba ushobora kuba urenga kuko hari abandi bahaba bitazwi n'amategeko. Benshi berekeza muri iki gihugu bagiye gushakisha imirimo, dore ko iki kiri mu byateye imbere ku mugabane wa Afurika. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa atangaje ko ibiganiro birimo kubahana hagati ya Perezida Tshisekedi wa Kongo na Paul Kagame w'u Rwanda ariyo nzira yo gutora umuti imishamirano iri hagati y'aba bagabo babiri. Ni mu kiganiro yahaye ibinyamakuru byo mu Bufaransa imbere yuko ava mu nama Africa Forward yari kibera hano i Nairobi muri Kenya, aho yabajijwe nimba Ubufaransa nabwo buzofatira ibihano u Rwanda nkuko Amerika iherutse kubikora. En tout cas, je pense que si aujourd'hui tout le monde se précipite parce que nibaza ko uyu munsi buri wese agiye gufatira u Rwanda ibihano kuko abanyamerika babikoze, hari amahirwe make ko byatuma u Rwanda rukora politike yo kumvikana. Njyewe nizera ahubwo ko byava mu biganiro hagati y'abategetsi bombi bibanze. Ikiganiro kikabamo kandi Uganda, Burundi n'ibihugu byo mu karere, kandi bikerekana neza ukuri ku mitwe yitwaje intwari ihari n'ukuri ku gusahura ubukungu mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko mbibona nk'uhagararira Ubufaransa. Ariko uko mbibona nk'uhagararira Ubufaransa ni uko igikenewe cyane ari ikiganiro mu cyubahiro hagati ya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi n'ubuhuza bwose ku meza. Nizo ntego n'Ubufaransa bwifuza. Mu nkuru yindi ijanye na Perezida Macron w'Ubufaransa araheze umwaka abonetse amashusho yakwiragiye cyane ku mbuga hwaniro yerekana umugore wiwe Brigitte Macron asa n'ukubita ikofe umugabo wiwe igihe bari kwaruruka indege i Hanoi muri Vietnam. Amashusho yongeye guteza impari nyuma y'uko umunyeshamakuru Florian Tardif asohoye igitabo kivuga ku migenderanire yabo babiri. N'ayahe makuru mashasha ariko aravugwa kandi uruhande rwa Perezida Macron ruvuga ko iki ni inkuru ya Latifa Mutesi. Ubu umunyamakuru Florian Tardif w'ikinyamakuru Paris Match yatangaje mu gitabo yasohoye uyu munsi cyitwa Un couple presque parfait ko Brigitte yararakajwe n'umugabo we. Uyu munyamakuru avuga ko Perezida Macron imyaka 48 yaramaze amezi menshi afitanye umubano udasanzwe n'umukinnyi wa filime ukomoka muri Iran witwa Farhan. Ku gitangazamakuru RTL uyu munyamakuru yagize ati nibyo nabwiwe kandi nabisubiremo n'abari hafi yabo ko ubutumwa bahanahanye bwageze kure ku masoko ye y'amakuru nko kumubwira ati mbona uri mwiza cyane. Uyu munyamakuru avuga ko Brigitte w'imyaka 73 yaba yarabonye ubutumwa Macron yandikiranye n'uwo mukinnyi wa filme, bikaba ariyo ntandaro y'umujinya wa Brigitte no gukubita umugabo we arimo gusohoka mu ndege. Uyu munsi uruhande rwa Perezida Macron rwahakaniye ikinyamakuru Le Parisien ko ibyabaye hari abo bihuriye n'uriya mukinnyi wa filme kandi ko Brigitte atajya agenzura telefone y'umugabo we. Farhan nacyo aravuga kuri ibi birimo kuvugwa n'ibinyamakuru byo mu Bufaransa. Latifa Mutesi, BBC Gahuzamiryango, i Nairobi. Ubu naho tubahonje ku runana rw'ejo habukera. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye ngize ukuri Leya, wasanze sibyo Atanazi yakubwiye ari byo koko? Sha ibyo niboneye simfite uko nabisobanura. Sha nyihera amakuru wabonye ikizi? Sha nyine cyagiye nahise ngenda. Umva akabari yari yambwiye nahise nkinjiramo. Yego. Umva ameza ya mbere hafi y'umuryango w'akabari yaraya Chris, Agnes na directeur w'ikigo cyacu sha. Yampaye nka rero. Bakubonye babyifatamo gute? Ni 12:45 kuri BBC.
nuko rero abakunzi b'urunana ntimuzotangwe mu kiganiro cy'abagore twabateguriye kuri umugoroba tugiye kugaruka ku bagore ndetse n'abakobwa mu Rwanda bakora isuku mu mabarabara yo mu gisagara ca Kigali. Mugenzi wacu Yvette Kabatesi yaganiriye nabo. Mu bantu bakora umurimo w'isuku mu mihanda mu mujyi wa Kigali abarenga 2,400 ni ukuvuga 72% ni abagore n'abakobwa. Mu gihe uku kwezi hizihizwa umurimo muri rusange, uyu munsi akazi k'aba bantu twakwita akingenzi mu isuku ikunze kuvugwa mu mujyi wa Kigali gahagaze gate? Yaramutse. Musabyimana Godanse ariho arakubura. Amaze imyaka 14 akora akazi k'isuku mu muhanda. Akazi ko gukora amasuku mu muhanda nagatangiye 2012. Nkarambyemo twatangiye dukora 2021 ubu tugeze ku 60. Ku masoko byifashe gute iyo utwaye ayo mafaranga guhaha? Ku masoko ntacyo ayo mafaranga ari kugura kuko niba ikiro cy'umuceri kiri kugura 2,000 amakaruka utabona aya 500, ikiro cy'ibishyimbo kikaba kiri kugura 500, ubwo se urumva ayo mafaranga wayahahisha iki ku isoko ry'ibiribwa? Nta handi mfite nkura, ubwo rero ngomba kwihangana nyine nkakora muri iyo bimerere. Abana bawe se bariga bite? Abana banje kiretse umwe niwe wiga, undi we ni mukuru namushingiye. Nawe yarigaga. Nagatangiye yiga primaire, yiga na secondaire ayirangiza. Niho wakuraga ubushobozi bwo kubishyurira se? Niho nakuraga ubushobozi bwo kubishyurira. Ukabigenza uteze? Tugira umunsi wo kuruhuka mu cyumweru, nashakishaga ibindi biraka. Hambere aha aba bagore bahabwaga akazi n'ibigo byabaga byapatanye n'umujyi wa Kigali, ariko ubu uyu mujyi wabihariye amashyirahamwe y'urubyiruko. Ibi ngo hari inyungu byagize kuri aba babyeyi bakora isuku mu mihanda. Emma Claudine Ntirenganya ni umuvugizi w'umujyi wa Kigali. Kubera ko ari koperative noneho bitakiri company, bisobanura ko wa mukozi wo hasi amafaranga bahembwa yiyongereyeho hafi 50% ugereranyije nayo babonaga bakiri muri company. Nibyo rero byatumye dutangira gukorana na koperative z'urubyiruko, turimo turaziba hafi ibyo batubwira bitanoze tugafatanya nabo gukomeza kubinoza, ariko kugeza ubona ko bigenda neza. Tugarutse kuri Godanse, yatangiye akazi k'isuku mu muhanda wa Kigali afite imyaka 32, kuri ubu afite 46. Kose urumva imbaraga z'umuntu w'imyaka 32 arizo z'umuntu w'imyaka 45 koko ntago arizo nyifite, zarashize. Ababyeyi dukora kano kazi uretse Imana yo mu ijuru twihera imbaraga, turasaba ko batwongerera ku mushahara nibura tukareba natwe uko twakwigenza tukiteza imbere. Turavunika kuko no kuvuga ngo niba wabyutse saa 10 za mu gitondo kugira ngo saa 12 ugeze mu kazi, saa 12 nugera mu kazi uzakora uruhuke saa 6, saa 7 uzasubira mu kazi, uzataha saa 11, umunsi wose uri mu kazi. Emma Claudine umuvugizi w'umujyi wa Kigali yemera ko koko iyi mishahara y'ababyeyi ikiri hasi, gusa ngo hari ingamba zikomeje gufatwa. Twakoze ku buryo nibura wa muntu urimo gukora akazi k'isuku mu muhanda akorera hafi yaho atuye, ntibize kuba byamusaba gutega cyangwa se gukora urugendo rurerure. Hanyuma ikindi, koperative zirimo ziragenda ziyubaka buhoro buhoro ku buryo mu mafaranga navuga ngo y'agahimbaza musiki umujyi ubaha, nko muri Kicukiro bahise bashinga iduka babandi baza guhahiramo bagahahira ku giciro cy'ikiranguzo, kandi bakaba babakopa igihe icyo ari cyo cyose ku buryo adashobora kuvuga yuko abana baburaye. Ibyo ngibyo biraza kugera no mu yandi ma district vuba, utundi turere. Ntabwo rero ubuzima barimo uyu munsi twavuga ko ari ubuzima bwiza twifuza, ariko nibura tubona ko bwabaye bwiza ugereranyije no mu gihe gishize, kandi twiteguye gukomeza kubafasha kugira ngo buzarusheho gukomeza kuba bwiza mu gihe kiri imbere. Ukomeje kubijyanye no kwivuza, ese bagira ubwishingizi mu by'ukuri mituweli? Uyu munsi ntabwo bafite ubwishingizi, ariko tubashishikariza nyine gutanga kare, kandi tukanabashishikariza ko muri kwa kwisungana kwabo nka koperative bakwiye gutangira kubishyiramo. Ariko bikurikije n'amafaranga binjiza na kategori byagiye bishyirwamo, usanga babarirwa muri cya cyiciro cy'abantu bagomba gutanga 4,000 ku mwaka. Nibura ni amafaranga bashobora kubona kuko afite ikiraka kiba gihoraho. Icyo bafite ubu ngubu ni bijyanye no kuzigamirwa izabukuru, ariko n'ibindi tuzagenda tubitekerezaho buhoro buhoro. Hashize iminsi hagaragara imodoka izikubura mu mihanda ya Kigali, bamwe rero bakavuga ko zishobora kugenda zisimbura aba babyeyi batunzwe n'aka kazi. Emma Claudine:
ntabwo dutekereza ko zigiye kubirukana kubera ko ziriya modoka ziza zibunganira kugeza ubu dufite imwe igakoropa ahanduye cyane cyangwa se n'ahantu h'ingenzi, ariko nubwo yakoropa ntabwo ishobora kubagara, ntabwo ishobora kujya gukupakupa ibyatsi. Ku bijyanye n'umutekano wabo mu muhanda, ntaba kigongwa mu muhanda bimeze gute? Ntabwo duheruka kumva agisida y'umuntu uri gukora isuku mu muhanda wagonzwe, ariko navuga ngo agisida ntizabura, gusa turabyitwararika cyane. Uyu rero yari Emma Claudine Nterenganya, muvugizi w'umujyi wa Kigali, yatubwira ubuzima bw'abagore n'abakobwa bakora isuku mu mabarabara. Ubu twisaha 12:54 iremera mu Rwanda, cyo kimwe no mu Irohero mu Burundi. Tubandanya n'amakuru y'inkino na mugenzi wacu Yves Bucana. Imikino kuri BBC yahuza imiryango. Mpere mu mikino ya Afurika iri kubera mu gihugu cya Ghana, Emeline Imanizabayo yegukanye umudari wa zahabu mu gusiganwa metero 5000 mu buryo butunguranye ku munsi wa mbere w'imikino ngororamubiri ihuza ibihugu bya Afurika iri kubera mu mujyi wa Accra muri Ghana. Imanizabayo yakoresheje iminota 23 amasegonda 25 n'ibice 92, asiga ibice by'amasegonda Samia Hassan wa Djibouti waje inyuma ku mwanya wa kabiri akoresheje iminota 23 amasegonda 26 n'ibice 34, naho uwa gatatu aba Zayen Ayelegne wa Ethiopia. Imanizabayo yasizeho iminota 5 mu minsi ishize. Imanizabayo kandi yari yegukanye nanone umudari wa zahabu mu gusiganwa metero 5000 mu gihugu cy'Ubuholandi. Mu mupira w'amaguru, Rayon Sport yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro nyuma yo kunganya na Gorilla ubusa ku busa mu mukino wakinwe ku munsi w'ejo nijoro. Mu mukino ubanza, Gorilla yari yakiriye amakipe yombi yanganyije 1-1, bivuze ko Rayon Sport igeze ku mukino wa nyuma ibikesha icyo gitego yatsinze mu mukino wa mbere. Ku mukino wa nyuma, Rayon Sport izahura n'ikipe itsinda hagati ya APR FC na Etincelle ziri gukina ubu nyine. Mu mukino ubanza, APR yari yatsinze Etincelle ibitego 3-1. Tujye mu Bwongereza. Umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe imisifurire mu Bwongereza, Howard Webb, yavuze ko inama yo gusuzuma ikibazo cy'abakinnyi bagundagurana cyangwa bafatana bikabije mu rubuga rw'amahina nuko abasifuzi babyitwaramo izaba nyuma ya shampiyona. Webb yemeje iki cyemezo nyuma yo gusobanura impamvu icyemezo cyo kwanga igitego cya West Ham cyo kwishyura ku munota wa nyuma ihura na Arsenal ku cyumweru cyari gikwiye. Callum Wilson yatekerezaga ko arokoye inota rimwe byibuze ubwo yishyuraga igitego West Ham yari yatsinzwe na Arsenal, ubwo hari ku munota wa 5 w'inyongera, ariko umusifuzi wa VAR avuga ko hari ikosa ryakorewe umunyezamu wa Gunners David Raya. Iki cyemezo cyateje impaka zikomeye gihesha Arsenal intsinzi y'igitego 1-0. Umutoza wa Arsenal Mikel Arteta yavuze ko ushinzwe VAR Darren England yagaragaje gushira ubwoba mu kwanga icyo gitego, mu gihe umutoza wa West Ham Nuno Espirito Santo yanenze icyo yise uguhuzagurika mu byemezo by'abasifuzi. Howard Webb yavuze ko ikosa ryakorewe Raya ryagombaga guhanwa. Soreze ku gikombe cy'isi, ibiciro by'amatike ya gari ya moshi ndetse n'amabisi agana ku mikino y'igikombe cy'isi kuri stade ya MetLife muri New Jersey byagabanyijwe nyuma yo kwamaganwa n'abafana. Ikiguzi cy'itike ya gari ya moshi cyakuwe ku madolari 150 gishyirwa ku madolari 98, mu gihe ibiciro by'amabisi atwara abagenzi kugenda no kugaruka byagabanyijwe bikava ku madolari 80 bikagera ku madolari 20. Ikibuga cya MetLife kizakira imikino 8 irimo umukino wa nyuma n'umwe mu mikino yo mw'itsinda ririmo Ubwongereza. Ingendo za gari ya moshi zihaguruka kuri sitasiyo ya Penn muri Manhattan zijya aho icyo kibuga giherereye ku ntera y'ibirometero hafi 29 zisanzwe ziri ku madolari 12.90 ku itike y'urugendo rwo kugenda no kugaruka. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Ndi Yves Bucyana. BBC gahuza imiryango muri Afrika no ku isi yose.
urakoze Yves Buca nakorana amakuru nkino udushikirije mbere no kuri amakuru nyene turangirije ko ibiganiro vyacu vyo kuri uno wa gatatu. Mu makuru twabashikirije twabwiye ko abakongomani bakoresha ibarabara rya Bujumbura Uvira Bukavu bavuga ko bagiye kubaho mu ngorane kuva hafashwe ingingo yo gusubira kugara igice ca Uvira Bukavu kuva kuwa mbere w'inondwi. Nayo President Emmanuel Macron Ufaransa avuga ko gufatira ibihano u Rwanda atari yo nzira y'amahoro, akavuga ko igikwiye ari ibiganiro birimwo kubahana hagati ya President Tshisekedi na Paul Kagame w'u Rwanda. Amakuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi, muhinga bw'ivyuma yari David Kinyanjwi. Kwinjye abo bose bafite kuranga amakuru ashikire bya nabankukira kandi bashimiye ugira umugoroba mwiza.